udasanzwe. Ariko muri ano makuru yacu tugiye kwibanda mu gihugu cy'u Burundi kuko niho hantu navuga ko kugeza amagingo aya harimo haraturuka amakuru menshi agiye atandukanye. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri mu kangaratete, ni igihugu kiri mu kaga gakomeye, ndetse ni igihugu isaha ku isaha ubutegetsi bw'uwitwa General Neva acunze nabi bushobora kuza gutembagazwa. Turaza kubyinjiramo. Hari imitwe twamaze kumenya cyangwa se bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Burundi bamaze kuba rwose babusatira, bamaze kuba rwose bagira mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Aba rero isaha ku isaha bakaba batera kudeta cyangwa se bagakuraho ubutegetsi bw'uwitwa General Neva. Ndabizi benshi mwatangiye kwibaza ese ni Red Tabara ni M23, ariko hari undi mutwe mutari mwamenya ushobora kuza gukora ibitero bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye kwa tubikomozaho, turaza gusimbukira mu bice by'umujyi wa Uvira tubabwire uko situation ihagaze, tubabwire ibijyanye n'igisoda cy'u Burundi cyamaze kuba rwose cyahura n'akaga gakomeye cyane. Turaza kubikomozaho, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende updatinga tubabwira uko situation ihagaze by'umwihariko muri rusange. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Minembwe bimeze bite ahitwa Rugezi mu misozi miremire y'Iminembwe ndetse na za Mikenke? Turaza gusimukirayo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Warikare tubabwire amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kujya mu Masisi tubabwire byinshi by'amakuru akomeje kugenda avugwayo, ndetse n'ibice 23 ikomeje kugenda yengera ku byo yafashe. Turaza kwinjira mu bice byano muri teritwari ya Rubero tubapdating tubabwire uko situation ihagaze hariya ikodi ahantu bita muri teritwari ya Rubero. Rwose haraza Mambasa, hari abataramu bajya badukurikira cyane, hari benshi badukurikira cyane rwose bari hirya no hino hariya ku butaka bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha turaza kubabwira iki Burundi burimo barategura nyuma y'uko rwose ibintu byabacanze neza kuri cya kibuga cy'indege cyitwa Michael Ndada International Airport. Ibintu byabakaranye, ibintu byose byibwe, ikibuga cy'indege nyamuneka muvuma militaire yahagaze, ibintu birakomeye. Tugiye kuba tubyinjiramo rero mu minota mike cyane. Ubwo icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe, kora subscribe, asige natwe tujye tubana neza 5 kuri 5. Twirukanse cyane rero by'umwihariko Sindi Butinde hari umutwe ngiye guheraho. Simvuze Red Tabara mu bimbere, birimo biravugwa yuko hari umutwe ngo bita kandebe izina ryawo gato, bawita MPDFGRIB. Uyu ni umutwe rero by'umwihariko uharanira amahoro n'iterambere mu gihugu cy'u Burundi. Rwose bivugwa yuko rero uyu mutwe wa MPDFGRIB ushobora kuza isaha ku isaha nyamuneka kuba rwose ngo wacungura abaturage hariya mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage rwose ngo bari bamaze iminsi rwose ngo bataryama ngo basinzire. Biravugwa yuko rwose uyu mutwe ngo waba urimo uriyorganiza kugira ngo utangire ibikorwa bidasanzwe by'umwihariko byo kubohora abaturage mu gihugu cy'u Burundi bashingirijwe n'ubutegetsi bwa Neva. Benshi baravuga bati rero kuba igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba gihura n'akaga gakomeye cyane, ndetse ngo muri ibi bihe ngo kirimo kirohereza abasirikare bacyo ku butaka bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo baze kwitondera ibijyanye n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri kugabwaho ibitero uko bwije n'uko bukeye. Abantu b'Imana benshi bakavuga bati ni Red Tabara ibi bintu yabikoze, abandi bakavuga bati n'uyu mutwe wamaze kuba rwose ibitendo bikora MPDFGRIB. Uyu mutwe nyamuneka amakuru dufite nuko rwose ngo mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye ari umutwe wamaze rwose kuba uhagera. Ni umugambwe rero rwose mbona rwose ufite amabara 3 ku ibendera ryabo, cyangwa se amabara abaranga na 3 nane by the way, ni ibara ritukura ndetse n'ibara ry'icyatsi kibisi, ibara ryera ndetse n'ibara rya blue. Ayo mabara yose ngafite icyo isobanuye, kandi uko byagenda kose ngo abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi bagomba gucungurwa. Ubwo rero rwose benshi baravuga bati ese aba barwanya ubutegetsi bw'u Burundi mu gihe baza kuba bifatanyije na Red Tabara
murabizi neza yuko hari n'abanyapolitike benshi batavuga rumwe n'igihugu cy'u Burundi n'ubutegetsi buriho. Murabizi mu minsi yashize kugira ngo uwitwa Gervais Ndirakobuca bakunze gutazana kugarika bamugaruye muri guverinoma ukuntu byari bimeze. Murabizi abitwa ba Agathon Rwasa ni bamwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Murabizi yuko abitwa ba General Guillaume Bunyoni na n'ubu Nyamuneka bagiguruka n'ubutegetsi bwa General Neva. Benshi rero barimo baribaza bati noneho aba nibaza kwihuza hano mu gihugu cy'u Burundi biraza kugenda bite? Mwibuke neza ko iki gihugu cy'u Burundi gifite amatora mu mwaka wa 2027. Aya matora ya mu mwaka wa 2027 ubundi baraza kuba. Nyamuneka aya matora yo mu mwaka wa 2027 ubundi baraza kuba hano mu gihugu cy'u Burundi. Ntibishobora kuza gutuma ibi byose aya matora ahagarara, kuko urumva nimba abantu bashaka gukuraho ubutegetsi ntago Nyamuneka bari bwihangane, ntago bari butuze ubutegetsi n'ubundi batari bagira gute, batari babukura ko byagenda kose. Ubwo urumva uwitwa General Neva agomba guhangana bikomeye cyane. Ubwo rero n'amakuru mfite kubagabye igitero hara ku kibuga cy'indege, abaturage rwose bari hariya baduha amakuru batubwira yuko bishoboka kuba ari Red Tabara cyangwa se ari uyu mutwe wa MPD FGRIB, ukaba ariwo waba rwose wagize gutya, ukaba urimo urakora ibitendo hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose Nyamuneka uyu mugambwe abarundi baze kuwitondera, n'umwe mu ushobora kuza kubohora abaturage bamaze iminsi rwose baburira abasirikare babo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi yuko abenshi bagenda ntibagaruke i Burundi, bakababwira ati nyamara abaturage bazagaruka. Ibi byose ngaba mu barwanya ubutegetsi bw'u Burundi ntibabikeneye. Abarundi bagomba kurwana ngo n'ibibazo byabo nabo bifitiye, bakareka guhangana n'ibibazo by'umwihariko biri hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nabo baracyafite ibibazo byinshi bagomba gukemura. Uyu mutwe rero rwose Nyamuneka birumvikana yuko ushobora kuza gukora ibitendo bikomeye cyane, kandi nanone na Red Tabara mu musiko iba iraho hafi. Birumvikana yuko rero mu gihe igihugu cy'u Burundi kiraza kuba gifite imitwe myinshi itandukanye ibarwanya ibi bintu, uwitwa General Neva biraza kumugora habe nama. Ngira ngo n'ibindi byinshi cyane tuzagera tubibabwira kuri no mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, tubabwira uko bimeze ndetse naho igeze n'imyiteguro yayo, kuko amakuru yabo tuba tuyafite. Ariko icyo nababwira cyo nuko situation ari hatari. Twirukanse cyane rero reka mpite ninjira hano mu mujyi wa Uvira, ubwo ninjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha kuri ubutaka naho navuga ko kugeza amaginganya ibintu bitoroshye, ndetse ivumbi rikomeje gutumuka ryo mu rwego rwo hejuru isaha ku isaha. Ibintu bikaba bishobora kuza guhindura isura. Ikibazo nuko ubu tuvugana abarundi benshi bakisuka kuri ubu butaka, gahunda ikaba rwose ngari gukora buri kimwe cyose kugira ngo cyitwa amahoro n'umutekano biboneke, by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko ngo bakikomeje kurwana mafaranga uwitwa Tshisekedi y'umurengera yamaze kuba abishyura muri rusange. Birumvikana yuko rero situation ari hatari bitoroshye. Muganya gato rero by'umwihariko abashobora kuza kohereza abandi basirikare bajya ku zindi kompanyi 3, abangaba nabo bakaba bafite gahunda yo kuza kwerekeza mu misozi miremire y'Iminembwe ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Birumvikana yuko rwose nagire mvuge ku bijyanye n'ishimutwa ry'umusesanguzi Rabin. Nari mu bantu bari basanzwe bakurikira ukuntu Rabin asesangura amakuru cyane cyane ajyanye n'u Burundi, kandi nkaba nongeye kubabazwa n'iryo shimutwa ryiwe, kuko bibabaje ko aho leta yo kumviriza impanuro ihanurwa n'abantu hirya no hino, ahubwo ishira ingufu mu gucecekesha bariya abantu bayikebura. Nagomba ndababwire impamvu ituma umuntu ashobora kumva yogira ishaka ryo kunegura canke kuvuga ibitagenda neza mu gihugu, canke gushika mbere aho ashobora gufata umuheto
akaja ku rugamba. Ahanini bivana n'umutima muremano umuntu aba afite wo kubabazwa n'ibikorwa n'ubutegetsi mu gihugu runaka. Hanyuma rero nubwo umuntu atobahembwa, ariko kubera iryo shaka uba wumva ubabajwe n'uko igihugu kimeze nabi, dufashe akarorero nk'Uburundi, uko umutekano umeze nabi, uko abantu bicwa, uko abantu bashimutwa, uko atakazi kaba kahari mu gihugu, uko impunzi zishishikara kwiyongera mu bihugu bitandukanye, uko abaturage bashishikara bata igihugu, hari abagenda mu buryo bw'amategeko bagafata za pasiporo cyangwa izindi impapuro bakagenda, ariko ugaca usanga nta buryo bwo kugira ngo bagaruke mu gihugu, ugaca usanga baheze imahanga. Abenshi nubwo bavuye mu gihugu bakoresheje impapuro zibemera kuja mu bindi bihugu, ariko ugaca usanga bageze muri ivyo bihugu baragenda bagasanga inzego zijanye n'ubuhungiro muri ivyo bihugu baba barimwo bagasaba ubuhungiro, kuko baba babona ata mutima ata n'uburyo bwo gusubira muri ivyo bihugu. Hanyuma rero ugaca usanga rero mu Burundi umutekano muke, ibihe bibi, ubwicanyi. Nico gituma burya erega bari mu Burundi ntibashobora gukebura leta, kuko kuva imyaka hafi 20 CNDD imaze iri ku butegetsi, nta kindi gikorwa yakoze atari gucecekesha no kwiruka inyuma bagomba kuyikebura, baba bari mu mugambwe CNDD-FDD canke abari hanze y'uwo mugambwe. Benshi barataye igihugu baratabaromuka, baba bari mu nzego zikomeye z'umugambwe CNDD-FDD, murazi abitwa Barajabu, abitwa ba Leonidas ari umuvugizi wa Petero Nkurunziza, abitwa ba Pio Ntavyo, hanyuma bari umukuru w'inama nshingamateka, abitwa bari bigeze kuyobora abakuru bigeze kuyobora Sena, abo bose bava mu mugambwe CNDD-FDD, ariko kubera batari basangiye umutima n'abo bantu bariko baratembagaza igihugu, bariko baragita mu manga, bose barataye baromuka. Ngomvye kuvuga ku bari no mu mugambwe CNDD-FDD, kandi bari bihangange, bari abantu batanguje uyu mugambwe, bari abantu bawugwaniye bawitangiye, ariko bakaba barataye bakomuka uno munsi. Tutavuze rero abari mu yindi migambwe, abari muri migambwe za Iprona, abari mu migambwe za MSD, abari mu migambwe myinshi barataye baromuka. Barundi benshi barangaye, buzuye mu makambi Tanzania, Nyarugusu, Nduta, buzuye mu makambi ya Uganda, makambi yo mu Rwanda, buzuye mu makambi atandukanye muri Kongo. Urabona nubwo hari intambara muri Kongo, ariko abarundi barahungirayo, abarundi baragowe, barabuze iyo bata umutwe n'amaguru muri ivyo bihugu bya Zambia, ibihugu vy'i Burayi, vy'Ububirigi, vya Amerika, Canada. Abarundi barashwiragiye mu mihingo y'isi yose, atari uko banse igihugu, ariko ari uko igihugu kimaze imyaka 20 mu magorwa, mu makuba, mu bwicanyi butagira mvura, mu bukene, aho itunga ry'igihugu riri mu kagwi k'abantu bakeya, aho abandi Barundi benshi bari mu bukene butuvugwa. Nico gituma ubona abenshi ababishoboye bashobore kurinyaga bagata igihugu. Rero ico gikorwa cyo gucecekesha abanegura, abakebura leta y'u Burundi cabaye kimwe mu ntwaro leta ikoresha ya CNDD-FDD ikoresha mu kunigira mu menshi inzego canke inzira ijanye n'intwaro ibereye ya demokarasi. Abarundi bari bitoreye, abarundi bari bemeye gufata kuva
na gatatu igihe umukuru wa mbere atorwa biciye muri demokarasi. Kuva rero ico gihe intwaro zagiye zikurikirana, zagiye zikora iyo politike yo gucecekesha umuntu uwo ari we wese yoba agomba kunegura ubutegetsi, bakiyobagiza yuko barya banegura ubutegetsi, barya bakebura ubutegetsi aribo batuma kenshi intwaro ishobora kugenda neza, intwaro ishobora kwishura ku bibazo abaturage baba bakeneye kuri leta, kuko kenshi leta hari ubwo ibisamariye muri ivyo vy'inyungu, muri ivyo biyifasha, itababara ibibazo by'abaturage bato bato canke abandi bantu baba barengana. Rero Rabine ni victime, abaye umwe mu bandi bapfunzwe canke bamaze guhitanwa n'intwaro ya CNDD FDD. Rero twovuga ngo nakababaro kuko kenshi twebwe turi mu migwi y'abakebura leta, twebwe turi mu migwi y'abakunda gukora analyse, kenshi nta nubwo tunavuga gusa ku Burundi ariko turavuga no ku bindi bihugu, byaba ibihugu biri hanze y'umugabane wa Afrika canke ibindi bihugu byo muri East Africa, dukebura twifuza ko haba intwaro nziza kandi ibereye. Rabine rero n'umwe yoba baye victime, ashobora gufungwa canke akicwa, n'umwe mu barundi benshi bamaze gushikwako n'amabi akorwa n'intwaro ya CNDD-FDD. Rero nk'uko byigeze kuvugwa mu minsi iheze, leta ko yatunganije umugwi w'abigeme, umugwi w'abapererezi bakwiye kuja gukora igikorwa cyo gucecekesha abanegura leta, bayigira inama, noneho bari mu bihugu bitandukanye, erega n'abari mu Burayi n'abari muri Amerika ntabwo bafite umutekano ukwiye, kiretse iyo amaleta baba barahungiyemo ashoboye gufata ingingo zo kubakingira umutekano, bakabashira mu byo bita protection. Ariko iyo batagushize mu byo bita protection, nubwo waba i Burayi, nubwo waba muri Amerika, uretse mu Rwanda abarundi bahari ari benshi, hari abari basa n'impunzi kandi buriya kenshi baba bakorera leta. Rero ico ubwa mbere tugomba kuvuga yuko ari ni challenge, cyo twavuga ngo ni challenge y'abantu bagwanya ubutegetsi buri mu Burundi. Ico ni kibazo kinini iya abantu bagwanya ubutegetsi buri mu Burundi bakwiye kwishura, mu gihe cyane cyane abamaze kuja muri uwo mugogo kuvuga tuti twebwe twifuza ko hoba impinduka muri politike y'u Burundi, mu gihe ata buryo buhari bwo gusaba ibihugu baba barahungiyemo ko babona uburyo barindwa. Icyo gihe rero imigwi imaze gukomera, haba mu bya gisirikare canke mu bya politike, ndiko ndavuga mu bagwanya, mu bifuza ko hoba impinduka mu Burundi, idafite espace icyo twakwita ahantu baba bari, abantu mwene abo bafite ishaka ryo guharanira impinduka mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuba bari hizewe. Urumva birumvikana yuko ibintu mwene ivyo byo gushimuta, byo kwica abanegura leta y'u Burundi bizobandanya hirya no hino, hatitawe ku bihugu barimo, kuko biroroshe iyo uba mu gihugu icyo ari cyo cyose ukaba ukoresha telefone, ukaba ufite imigwi y'abantu mubana,
biroroshe ko bashobora kuguturakinga noneho bakaba bo gushimuta. Ariko ibyo iyo ufite uriya mutima, erega uriya mutima uba umeze nko kwitangira igihugu, umeze nk'uko uba warabaye ikihebe, ukavuga uti nubwo ntupfa n'ubundi ndi mu mahanga, nataye ubwenegihugu, nta burenganzira ngifise, sinisanzura uko ngomba, uraharura ukabona nk'aho umeze nk'uwapfuye, noneho ugaca usanga urashobora kubandanya ibyo bikorwa, ukira ugakira, upfa ugapfa. Hari uwundi yavuze ati ushobora no kugwa hasi ugapfa, cyangwa ukagongwa n'imodoka ugapfa, cyangwa ugahura n'abasuma bakakwica. Ati rero ibyo ntibyoca intege abumva bifuza guharanira impinduka mu gihugu cy'u Burundi. Ariko cyane cyane nkatera akamo imigwi yoba imaze gukomera ko yoshiraho n'ingamba zo gukingira abo bantu baba bafite ishaka yo gukoresha media, kuko burya media n'ikigwanishwa gikomeye cyane mu bijyanye no guhindura intwaro, no guhindura ibintu, no guhindura imitekerereze y'abantu. Media nico kintu gikomeye cyane, cyo gituma rero leta ishobora gushyira amafaranga menshi mu kurwanya mwene abo bantu baba bavuga ibikorwa bibi leta ibikora. Rero ko icyo gusa novuga nuko ibyo bidashobora guca intege umuntu afite ako gatima, umuntu afite uwo muhamagaro wo kwifuza ko impinduka zikwiye kuba mu bihugu bifite intwaro mbi nk'u Burundi, nka Kongo n'ibindi bihugu. Rero nico gituma abantu tutocika intege, tuzoguma tuvuga, nubwo twapfa n'ubundi tuzopfa, hazogera igihe umuntu apfe, Imana canke abantu benshi bandi bazoguma bavuka bashasha, bagira ishaka ryo gukomeza bagwana urwo rugamba kugeza impinduka ishobora kuba. Rero icyo abantu bakwiye kumenya muri politike, burya abantu baja muri politike kubera impamvu nyinshi. Hari abaja muri politike kubera inyungu, inzira babona ishobora kuba ya bugufi kugira ngo batunge vuba, bashike ku bintu byinshi vuba. Abo ni babandi niyo bashitse ku butegetsi ata kintu gihinduka. Hakaba n'abandi rero babifuza impinduka ku Barundi bose, bakifuza impinduka ku bene igihugu icyo ari cyo cyose, kugira abantu bose bagubwe neza. Abo baba bafite umutima wo kwitanga, icyo twakwita esprit patriotique. Rero umupatriote umuntu aba yifuza ko igihugu kiyoborwa neza ku neza y'abene gihugu bose. Biragoye ukuntu ushobora kumucecekesha, canke biragoye n'ukuntu abo bantu ushobora kubamara. Rero iyo ngendo nibaza ko ari ingendo atacimaze, atanico ishobora gushikako, kuko ntushobora gucecekesha abantu bose ngo ube wabishobora. Imperuka n'imperuka, ukuri kuratsinda. Nibyo abo bantu b'abanyapolitiki bameze gutyo barashobora guhitana abantu benshi, ariko ntibashobora kumara abantu bafite esprit patriotique, babifuza ko ibintu bihinduka mu gihugu ku neza y'abantu bose. Rero nico nagomba gushikiriza kuri Rabine yarashe mutiwe mu Rwanda, ariko nsaba abasenzi hirya no hino, abantu basenga Imana, ko boshishikara kumusengera kugira ngo Imana imutabare nk'uko Imana yagiye itabara abantu benshi, nk'uko tubisoma muri Bibiliya, ko yatabaye Daniyeli, ko yatabaye ba Petero igihe bari bapfunzwe, uko yagiye itabara abantu benshi mu byago. Na Rabine ishobora kumutabara ikamukiza, nta kabi kiwe, we yakebura, yanegura, yifuza yuko ibintu bishobora kugenda neza bigahinduka mu gihugu cy'u Burundi. Rero nivyo novuga kuri ico kiganiro wari kuratanga.